Kiganda niyo gusenga rishari. Okay, nibe nizo nyene. Hama igira neza Ange Festa. Abo bariko barahamagagwa amazina ni bamwe mu banyeshuri bafise amikoro make baba ku mutumba Gihofi bariko baronswa ifashanyo y'amakaye n'amakaramu ahitwa Nyabwayi hafi y'ihinguriro Sosumo riri muri komine Bukemba intara ya Rutana ahari hasanzwe hariko habera ibikorwa rusangi kuri uno wa gatandatu. Iyo fashanyo rero ikaba yatanzwe no Murundi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Alabama Karibwami Mapesa asanzwe avuka mu ntara ya Bubanza. Uwashikirije iyo fashanyo rero ari nawe akurikirana imigambi y'iterambere itandukanye ya Karibwami Mapesa ariko ararangurira mu Burundi nta Karutimana Simewo aravuga ifashanyo yatanzwe uko ingana. Ni kuvuga kuri Coline Gihofi twageranije abantu benshi cyane ariko kandi si bake. Twafashe abana bashika abana 100 twabahereza amakaye umwe wese yaronka amakaye 3 zibiri z'impapuro 60 n'imwe y'impapuro 100 hanyuma abo bana tubaha n'ikaramu imwe ya biki byose na byose birarenga ibihumbi 600 n'ayandi arenga hejuru. Nta Karutimana Simewo akavuga kandi ko mu ntumbero yo guteza imbere igihugu c'amavuko kuwo Murundi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika Karibwami Mapesa kariko arubakisha aho Igihofi station ya Karorero izonwesha igitoro aho mu ntara ya Rutana ahari kandi na gahaje hamwe na pharmacie bizobinyishu kuba bikeneye. Izo bari station ije kugira gusahiriza cyane gose na cyane abanyagihugu bo musosumo kuko uri kuraraba abamotari bariko baragura igitoro barabura igitoro abataxi abanyonga imiduga barabura igitoro abandi bakabura mazutu abafisa ama machine ugasanga bariko baja mu Rutana bariko baja ahandi n'ahandi kure. Nico cyatumye mbere niyumvira ndavuga nti reka ninginge uno muntu ko tumaze kuyaga tugashira hamwe kugira ngo azane ino station kugira ngo afashe cyane abantu bariko barisumamo mu bikorwa byabo. Uwo mutama nawe arankundira arayizana no kuvuga iyo station rero nimara gutangura nkuko nabivuze izogirira akamaro kanini ya cyane ku bashoferi ku bamotari eka no ku bandi bantu bafise ama machine akora. Iyo station izoba ije ari kirumara cyane gose mbere je no vyita yuko aje ari nk'ingabire muri Sosumo. Nayo mustanteri wa komine Bukemba mu ntara ya Rutana Twagira Yezu Françoise akavuga nawe kashimishwa n'igikorwa cyakozwe n'uwo Murundi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika agasaba abarundi bari mu yandi makungu kubandanya ico gikorwa no mu yindi mitumba ifise abana bantaho nikora. Umukuru w'umutumba wa Gihofi Ndayigaya Jean Auguste agasaba abana baronkejwe imfashanyo y'ibyo bikoresho kugira umwete kugira ngo baze bamenye mu ishure. Aba bana no basaba mu gihe baronkejwe aya makaye kugira bashobore kuja kwishure kudapisha ubusa iyi ngabire ko bogerageza gukurikirana ivyigwa kugira nkumbure bazogira kazoza keza ejo canke hirya ejo tuzoronke urwaruka ruzi ubwenge urwaruka rw'indero ndetse n'urwaruka rufise akanovera bakuye ku mashuri. Abo bana rero baronkejwe ayo makaye n'amakaramu bagashimira abayatanze bakavuga ko bagiye kongereza ingufu kugira baze bagwize umwimbu mu ishure. Mwamenya ko hari haheze igihe gito ico gikorwa gikozwe n'abana b'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho nabo batanze ifashanyo aho mu ntara ya Rutana cyo kimwe n'ishirahamwe BDUSA y'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika aho batanze nabo nyene ibikoresho by'ishure ku bana bantaho nikora bagize amakomine atandukanye y'intara ya Rutana.